uruhande rworoshe nibwo ruce ruja ngaha hejuru hanyuma kano gafunge ngaha munsi kaca kadufasha gufungira ku kaza gahuzu ko munsi kugira ngo kagume kari stable bica bimera gutya hanyuma ukaca witambukira n'amahoro menshi ashe yuko iyo ari ya mpuzu yo munsi mu kukambara murabona ko kugaye nk'uku aha niho haguma ari inyuma aho ari igitsina n'indani indani aho uba wanyegeje kugira imicafu ntihashikire mu kwambara rero uku kuboko tukugereranye n'impuzu yo munsi uca ugafatisha ku mpuzu yo munsi kugira nikagume karaduga kamanuka uca ugafatisha neza hama ugakora byose na siporo irimwo. Ikivugo cy'uno munsi kivuga ngo ubutinyanga bwanje ibyishimo byanje. Utegerezwa kwishima mu gihe uri mu butinyanga. Nimba utegerezwa kwishima ni gute wogira isoni uri mu butinyanga? Ni gute wonyegeza cyane ibikoresho byo mu butinyanga? Hariho n'abatokubahuka ngo baje ku butike basabe ibyo bikoresho n'ijwi rirenga ngo babigure bagende. Wishimire ubutinyanga bwawe. Utagiye mu butinyanga utihungenze uba ufise ikibazo kandi ntiwishima. Rero uri mu butinyanga ishimire ubwo butinyanga bwawe. Nicyo kivugo cy'uno munsi. Initiative ni ishyirahamwe ryitaho ineza y'urubondo n'urwaruka, cyane cyane abana b'imfubyi n'abana batishoboye. Rero uyu munsi twashyize ngaha twifadikanye namwe, twabazaniye ibishobora kubafasha kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe isuku ryo mu butinyanka. Harimo kotegisi, ibyo bakoresha abakobwa bigeme mu bihe by'ubutinyanka, n'amasabune abafasha ku isuku. Muri Kazoza Initiative turashigikira abana biga, ni nayo mpamvu twajaha kandi vuba tuzogaruka. Turashaka gukorana namwe abana bagira ingorane mu kurondera ibikoresho by'ishuri bakabibura n'ibindi. Tuzovugana n'abajeje intwaro ngaha vuba cyane, turaza gukorana namwe. Birimo mu byatugendeje. Ariko kandi hari akaririmbo nkunda kavuga ngo Petero moto yabonye abandi bana bagiye ku mashuri arabaherekeza. Petero akiri moto yabonye abandi bana bagiye ku mashuri agira iki agarukira mu nzira asasaba ababyeyi amaze kuyatangura ntiyatevye kuyaheza, none ubu yaratsinze yigisha urundi rwaruka. Namwe bana b'iwacu muze dukunda ishure tumere nk'uwo mwana yigisha urundi rwaruka. Biro bikaba ari ibintu dukenguruka cyane kuko igwirana ry'abantu riturutse mu irondoka navuga nti ridakontoye ridapanze neza. Tubona yuko n'intambara navuga nti ikaze uyu minsi iza narijya igihugu cihaye impangiro yuko mwaka 2040 igihugu coba cifashe, mwaka 2060 naho kiba giteye imbere. Ivyo nishobora kubishikako irondoka ritajaye n'amagara meza, tutarondetse kandi ku rugero. Naco gituma rero dukenguruka cyane kuri no bikorwa byatunganijwe, tukanguruka n'ibikorwa bisanzwe birangurirwa na cyane mu mashuri, kuko igiti kigororwa kikiri gito kandi wigishije umwana uba wigishije n'umusaza, kuko ibyaro bose arabishikana muhira. Tubona ko abana bibaraguza, nuvuga ko ubutumwa bakuye ngaha babukuriza hose. Naco gituma rero gukorana n'ayo mashuri ari ikintu kizima. Turakengurira cyane n'abayobozi bemeye yuko izo nyigisho ziza ziratangwa ku mashuri kandi
bakitanga. Tukabasaba yuko badufasha kugira ngo ari amakirebe nimba ari kirebe imwe ishobore kwaruka canke zibe na zingahe, bizodufasha cyane kugira ngo dutegure urwaruka rwacu. Hasigaye nk'uko bagiye barabishikiriza, intambamyi ni nyinshi cyane cyane mu byapa nko ku mico, ku mashengero, ku madini, nabo nyine baba intambamyi ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza. Ibyo ntitwobigira kuko kenshi uzava usanga nk'inyigisho dutanze cyangwa mutanze zica zitandukana na zirya zitangwa mu mashengero. Naco gituma nabo nyine tubasaba yuko bohinduka kugira ngo tujicuka tubona aho isi igeze, tubona aho dutoza gushika, tugira imbona kazoza kumwe. N'aba bana rimwe na rimwe usanga ari muri bijya bihe ubugwaruka rw'abigeme, ugasanga ntibimukundiye ko ajya ku ishuri, ugasanga ko harimo nabo bibiyemo no kumara iminsi 5 bari muhira, naho umwana akari karatakaza ivyigwa. Bisigure neza yuko rero mu nyigisho bava baha mu kanya bana basigurira ukuntu mwobigenza kugira ngo ijya minsi kumbure umwana w'umwigeme yomara muhira atonde. Twaramaze gutahura neza yuko ishure niryo soko rya byose. Umuntu yifuza gutera imbere aja mu ishure rikamubungabunga rikamuha byose mu bijanye n'ubumenyi kugira ngo azoteze imbere we ubwiwe, ateze imbere n'igihugu. Bijanye n'ugwaruka kugira ngo indero y'ugwaruka ishishikare kugenda neza. Ishimire kandi by'umwihariko ikigo cy'ugwaruka cyo ngaha Igihanga naco cyafashije kugira ngo bino bikorwa bigende neza. Nk'uko rero biri urugwaruka rusanzwe rurerewe ku mashuri, turafise n'abayobozi hano bari ngaha, tutiragiye mbere n'abarezi nabo dushishikare kubahimiriza. Turazi yuko urwaruka rwabo nabo bashishikare gushigikira kugira ngo runo rwacu rugire amagara meza. Sinosozera kandi nahanuye abashikanje kubijanye n'ukuntu wo kwifata. Imyifato nayo ni ikintu gihambaye kugira ngo umwana w'umwigeme azoheza amashuri. Nivyo ahatari hake haribonekeza inda zishushu mu mashure, ivyo ugasanga bivuye kutamenya. Umwana w'umwigeme aratwaye inda y'indaro, biciye bituma acira hagati amashuri. Kwa ruhande rworoshe nibwo rushirija ngaha hejuru, hanyuma kano gafunge ngaha munsi kaca kadufasha gufungira ku kaza gahuzu ko munsi kugira ngo kagome kari stable. Bica bimera gutya, hanyuma ukaca witambukira n'amahoro menshi. Fashe yuko iyo ya mpuzu yo munsi mu kukambara, murabona ko kugaye nk'uku aha niho haguma ari inyuma, aho ari igitsina n'indani ndani aho uba wanyegeje kugira imicafu ntihashikire. Mu kwambara rero uku kuboko tukugereranye n'impuzu yo munsi, uca ugafatisha ku mpuzu yo munsi kugira nikagume karaduga kamanuka, uca ugafatisha neza, hama ugakora byose na siporo irimwo, ukamesura n'amazi meza n'isabuni. Mbere mwabonye ko mwarose na ya sabuni y'amazi twita savon liquide. Umaze kukamesura ukakarongorera neza, hama uca ukanikira ahantu imishwarara y'izuba ishika. Hari abagira isoni yo kukanikira hanze, mugosha ukanikira hafi y'idirisha ahantu ubona ko imishwarara y'izuba ihava igashikira kugira yice twa dukoko duto dutera indwara bita bakteri. Ashobora gushikirwa n'ama-infection, ibyo twita ama-infection mugabo turutse ku isuku rike, kuko twumvise neza yuko hari udukoko duto dutera indwara. Mu gutakanikiriye ahantu hashika imishwarara y'izuba
yo ishobora kwica utwo dukoko duto duto dutera indwara. kandi urumva kenshi izo infection ziza kugaragazwa ugasanga umuntu ariyagaza cyane iruhande y'igitsina, ego ndiko ndavuga ku bigeme, ku bakenyezi, ahandi ugasanga agiye ku mwanda mutoya arababwa. aka gakoresho uhejeje kukamesa urashobora kumye, urashobora no kucukagorora neza n'ipasi kugira ngo ya mikrobe itapfuye kuri ya mishwarara y'izuba ishobore gupfa neza. Dufise amapasi twebera n'iwacu aha tubona gabo kizingo, mbega udafise ipasi naco akoresha gute kugira ngo agorore? Ego udafise ipasi acanesha isoni akakanikira ku mugozi hanze, nta ngorane, kumye ukakanura. Jewe muhiri wanje hariho abana b'abigeme badukoresha baratumesa bakatwanikira hanze. Kubera iki twabahaye udutambara tune? Twabahaye udutambara tune kugira kambere ukambare mu gatondo ugende ku ishuri, uvuyeyo saa sita ukambure ukinike mu mazi ari mu isabuni ukamese, hama wambare aka kabiri. Ku mugoroba ukambure wambare aka gatatu, hama bumwe bubiri ako mu gatondo n'aka saa sita bwose wabumeshe. Mu gatondo uca wambara akagira kane, ako ka kane ukambara hariho bubiri bwamaze kuma. Uva ku ishuri saa sita na kamwe wameshe mu gatondo kumye, bukozwe ku buhinga bwuma n'ingoga. Ntimugire isoni. Ikivugo cy'uno munsi kivuga ngo ubutinyanka bwanje ibyishimo byanje. Utegerezwa kwishima mu gihe uri mu butinyanka. Nimba utegerezwa kwishima, ni gute wogira isoni uri mu butinyanka? Ni gute wonyegeza cyane ibikoresho byo mu butinyanka? Hariho n'abatokubahuka ngo baje ku butike basabe ibyo bikoresho n'ijwi rirenga ngo babigure bagende. Wishimire ubutinyanka bwawe. Utagiye mu butinyanka utibungenze uba ufise ikibazo kandi ntiwishima. Rero uri mu butinyanka ishimire ubwo butinyanka bwawe. Nicyo kivugo cy'uno munsi. Uwo munsi watangiye guhimbazwa itariki 28 Rusama, ni kuvuga ukwezi kwa gatanu mu 2014. kandi intumbero yo guhimbaza uwo munsi mukuru kwari kugira ukuvuga iby'ubutinyanka ntibibi bitera soni, abantu bose bashobora kubiyaga ko byoroshe, kandi n'umwigeme yumve ko ari uruhara rwiwe cyangwa agateka kuri we kuba yoja mu butinyanka. Umwigeme atanga ubutinyanka kuva ku myaka 10 no gushika ku myaka 15, ariko arava mu bwana ashika mu buyabaga, ariko arakura kandi hari ibintu bimuranga ko yakuze. Ibyo nabyo nibi harimo gusonga amabere, harimo kugira ubwoya mu bwakwaha haruguru y'igitsina ciwe, kandi arashobora kuja mu butinyanka. Ubutinyanka rero niki? Nigihe kero gishika kenshi mu kwezi nka rimwe, mugabo igihe mu kwezi ashobora kuja mu butinyanka kabiri, ahabona amaraso azanana mu gitsina ciwe. Ubutinyanka rero bushobora kumara hagati y'iminsi 2 gushika ku minsi 7, kandi atangura guharura ukwezi kwiwe kuva ku munsi wa mbere yatanguriyeho kubona ubutinyanka gushika ku wundi munsi w'inyuma yaho asubiye kubona ubutinyanka. Ari mu butinyanka rero hari ibikoresho akoresha, kamwe na kamwe amaze kubona bakita akabindo, n'agakoresho gakoreshwa kenshi kabaho umuntu adashobora gukoresha rimwe hama ngo acagata.
hari kandi benshi bazi kuzirya kotegisi kari mu buryo bwinshi, ego turabusanga ku mabotike buhari ariko no usanga buzimvye. Niyo mpamvu no musi twagiriye ubuntu kubona ishyirahamwe ya DDS rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe FIDA Internationale uyu munsi bagendewe kugira ngo n'uwo mwigeme bihora bigora kuronka agakoresho akoresha mu butinyanka ashobore nawe nyene kukaronka. Uyu mwigeme ari mu butinyanka arashobora kugira ingorane zimwe n'izindi, hari aho aribwa ugasanga arababara mu nda. Muri ico gihe igitereko ciwe kiriko kiriyegeranya kugira ngo ya maraso ashobore gusokoroka. Hari n'aho agira ibibazo ugasanga aja mu butinyanka mu minsi irenga indwi. Mu bisanzwe ashobora kumara mu butinyanka hagati y'iminsi 2 gushika ku minsi 7. Iyo amara mu butinyanka umunsi umwe kiba ari ikibazo, kandi yaja mu butinyanka mu minsi irenga indwi naho nyene kiba ari ikibazo. Hari igihe aja mu butinyanka akabona amaraso menshi cane, hari n'igihe aja mu butinyanka mugabo akabona amaraso make gose. Aho hose haba hariho ikibazo. Hari igihe ukwezi kwiwe kuba gutoya. Mu bisanzwe ukwezi kumwigeme kumara hagati y'iminsi 21 n'iminsi 35. Iyo amara mu kwezi iminsi irenga 45 kuduga iba ari iminsi myinshi, kandi haba ari ikibazo. Biba bisaba yuko yegera umuganga akamufasha. Iyo umwigeme ari mu butinyanka ni vyiza ko yiyoga incuro 2 canke zirenga ku munsi. Twabonye ku vy'agakoresho akoresha ari mu butinyanka ni vyiza yuko agahindura inyuma y'amasaha 6 kugira ngo yirinde izindi infection canke izindi ngaruka mbi zoza zivuye ku isuku bike. Mu gukoresha kakarindo bababwiye yuko mu kukagirira isuku umuntu arakamesura n'amazi meza n'isabuni, kandi akakanikira ahantu h'imishwarara y'izuba kandi kumye, agashobora no kukagorora. Ngomba ndangize nyirakama abahungu abasore, nimuze muratwenga bashiki banyu mubonye bagiye mu butinyanka, birashika bikagaragara nko kuri uniforme. Nimuze murabitwenga kuko wa mwigeme aba yishimiye ubutinya bwiwe. Murakoze.